kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2025 ishyirahamwe Tera Intambuko ryarahimbaje isabukuru y'imyaka 13 rimaze rero ku kivi ryongera rinugurura ku mugaragaro ibisata bibiri vyaryo arivyo igisata cyo kuzigana no kugurana bita mu gifaransa Groupement Financier Communautaire hamwe na Coopérative Tera Intambuko icuruza ibidandazwa bitandukanye. Terambere mu Burundi bwacu tureke ubunebwe tugwiza ibikorwa. Terambere mu Burundi bwacu mu kubaka amabarabara n'amavuriro. Terambere mu Burundi bwacu mu kubaka amashure n'amasoko. Terambere mu Burundi bwacu Barundi munyumva ingendo. Barundi munyumva ingendo. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'urugendo rw'abashikanye ku cicaro gikuru c'iryo shirahamwe aho musitanteri wa komine Muha yuguriye ku mugaragaro ahazokorera ivyo bisata bishasha. Hakaba haciye hakurikira amasengesho yo gushimira Imana ku myaka 13 iryo shirahamwe rimaze riri ku kivi kandi atangirane zirangwamwo. Turagushima ingene wazindutse uteka dasanzwe watuzanye udukuriye hirya no hino kakwashitse hano muri kino kibanza. Turagushimira urugendo twafashe twatuzigamye dushikana muri kino kibanza amahoro aho ibikorwa byo kugurura ku mugaragaro nyakubahwa musitanteri wacu arongoye komine yacu nziza ya Muha aje kugurura ku mugaragaro Groupement Financier Communautaire. Nubishimirwe ni Coopérative Tera Intambuko hamwe na Association Tera Intambuko imyaka 13 iheze turi ku kivi dushobojwe n'ukuboko kwa guhambaye. Abanwanyi bose bari hano n'abandi batumira bahire n'abandi bagiye kwinjira mwami Imana yacu turabigushimiye. Dukura amaboko mu muzu twubaka igihugu cyatwibarutse twijukira amashirahamwe yo kwiteza imbere kuko ari we mushinge w'iterambere. Kuko ari we mushinge w'iterambere. Iterambere mu Burundi bwacu tureke ubunebwe tugwiza ibikorwa. Iterambere mu Burundi bwacu mu kubaka amabarabara n'amavuriro. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'uwahoze yacegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo hamwe na musitanteri wa komine Muha Devote Ndayisenga. Mu ijambo ryiwe musitanteri wa komine Muha asanzwe n'umunwanyi w'iryo shirahamwe yahamagara bene gihugu kwijukira gukora mu mashirahamwe yo kwiteza imbere hamwe no kuragiza Imana ibikorwa vyabo vyose. Banyakubahwa bashimwe amateka mwateye iteka urubanza wa Tera Intambuko. Banyakubahwa bakozi b'Imana mwese muri banyakubahwa musanzwe murongoye Tera Intambuko amaguruma amakoperative banywanyi mwese umwe wese urushwa Imana yamuhaye tugira amahoro tugira amahoro ubumwe umutekano n'iterambere mu gihugu. Ico nashaka kuvuga ca mbere vyinshi vyavuzwe kandi vyiza nikiya nakambuye gushimira Imana mushobora byose. Gato karakura mwahere kuri gato none Imana yabiheza y'imugeze kuri kanini. Turabifuriza rero tutwifuriza natwebwe nyene kubandanya dutera intambuko nk'uko uno munsi intambwe zimaze kuba zitatu nk'ingure na zine na zitanu zizoba ubushobozi bw'Imana Imana ntakinanira. By'ukuri by'umwihariko numva mfise umunezero ntangere kubona ubwanje mu musitanteri narije muri Tera Intambuko. Abantu bamaze imyaka 13 bakaba atabwiganya barabona tumenyereye mu masosiyasiyo menshi byaba byasambutse bigasambuka tubona bigasambuka mwumva mu microfinance atandukanye mugabo Tera Intambuko mukaba no munsi imyaka 13 atabwiganya mwumva
ibintu bimeze neza umwe wese uko yabitse akatwongera ko umusaruro mu kwezi kw'icumi na kabiri ndagomba bamubwira amashyi menshi Imana ndetse cyane abapasiteri abakozi b'Imana mwese abanywanyi mwese iyo muri cya gisabisho mubandanye mushira mu biganza by'Imana shira hamwe intambuko kuko n'umuvyeyi iyo umuvyeyi rero amaze kwibaruka uwo yibarutsa amahasa uhoho azokwibaruka n'ubushuri n'iki nta gusura mu bikomera mushesha reka yesu ndabambira ariko kandi jewe mfata akanya gato kukwifuriza umwaka mwiza mushasha nkamusanteri wawe imana ishobora byose izoba n'ibyo byose mwasengeye umunsi mukuru wabonane ngazi uva ku yindi ukatuka ku yindi ishobora kudatera intambuko uno munsi rero tera intambuko ziri intambuko kandi hari izindi ntambuko ziri imbere. Abitavye ivyo birori bakaba barakurikiranye ireresi dondorido n'ido ry'ingene ryavutse n'ingene ryagiye riratera imbere. Jewe nitwa Sindayigaya nkaba umunywanyi w'ishira hamwe n'itangura ico narishimye bwa mbere kuba hamwe n'abandi uko ryatanguye kugira ikijanye n'ubutunzi mu miryango utari cifashe neza byasaba ko abantu baja hamwe kugira ngo ari wese yimungura ico umuntu afise ubundi akaba atagifise akironka n'umugenzi we kandi bigirira inyungu ikibano rero kuva maze kuja muri gushira hamwe je mu by'ukuri sinibyo. Ivyo birori bikaba vyasozerewe no kwipfurizanya umwaka mushasha aho usarukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko Augustin Nimbona yakengurukiye indongozi n'abanywanyi b'iryo shirahamwe ku ruhara bagize mu iterambere ryaryo. Kengurukiye indongozi zo zamfashije ibi byose twabigezeko kubera umwete n'ubwira bw'indongozi dukorana. Barundi munyumva ingendo dukura amaboko mu mutu twubaka igihugu cyatwibarutse twijukira amashirahamwe yo kwiteza imbere kuko ari we mushinge w'iterambere